Ivyo byo kugara imipaka ni kwa kudadaza, aho nk'u Burundi bwasaba ko u Rwanda rutanga abakoze ibara mu 2015 u Rwanda rukabandanya gwanga. None Burundi umva buca bugenda gutoca kuba buje kugara iyo mipaka. Maramutse turakunze kumva Neva eka mbere n'abandi badede bidodombera abantu bize mbere bakanagera kure bakavuga ati aba bantu ntaco bamaze ukwiga nta bwenge bitera ahubwo bitera ubujuju. Ibi bidokire vyose ni bijuju kuba tarozwe. L'éducation c'est la base de développement. Mugabo twebwe twarozwe, ce n'est pas la base de développement. Plus tu étudies, plus ubikijuju. Mwacha mubaza ngo hawo bidemontra wewe yo bidogiteri biri ngaho imbere yanje urazikene bingana Docteur associé ngirira noti imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri Docteur. Jewe ariko ngaca nibaza nti ahanini baba ari kubavuga ibi bidogiteri bibakikuje abantu baba barize bafise za master bafise za doctorat n'ubundi bwenge mugabo ugasanga bariko bari kuruba bagashika ona umuntu wa hasi ego nivyo ndazi ubukene ni bubi inzara nimbi atagasuzuguro kubera mu Burundi urana ikibazo kihari ibintu vyose ni vya leta nta kazi na kamwe ushobora kuronka uzohembwa nk'umuriyoni atari Neva asinye donc canke uwundi mugambwe undi muntu wo mu mugambwe iko kuntu ko dufise une sorte de communisme socialisme iri spécial aho akazi kose gahambaye kari muri leta amashirika yose ari muri leta noneho nugiye mutwi usanga leta ifise mu kuboko birumvikana ko ugomba kwikuruba kugira ngo uronke ivyujya ariko kandi aho no hacafa gasuzuguro ahandi hoho turabahutu ngaho wonye bajejwe ibikorwa umuhutu nashengera bagiye gutumwa uragenda bahagutuma ivyo bashaka byose kandi umuhutu w'intore ashengera n'ingata twe turabahutu biwe hanyuma ukoze neza ukasanga biragenda neza. Ubonye umuntu w'umudokteur witonga ni professeur akaja kuri radio akaja kuri television akavuga ibintu umuntu yagiye sizieme neza ya kera ashobora kwishura neza mugabo kumva rikada arabicurika ukavuga ati bo aho nagasuzuguro kava kandi je mbona batari abusema ibi docteur je novuga yuko atanote bishoboye kwandika reka twumvirize uyu. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. Bakunzi bimbonesha kuri igihugu ndabaramukije namwe ndabayikaze muri kino kiganiro nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri. Okay, eka ntaye kuri imbonesha kuri igihugu RTNB muri akantu kaga tabloide kakantu umuntu kwandika ari hariya mu cankuzo mu rutwa na simbizi wasema vume. Mushaka gufata okay mugere murabido nakoze ejo bakagenda ahantu bari kokora ikiraro cy'igipenjeri kiterateranje ikizotwagwa n'imvura ya mbere ukabagafata amafoto igihumbi bakagenda ahantu umuntu afise anniversaire bagafata amafoto bagenda nta kazi mufise hari umuntu akiraba RTN mu by'ukuri mugize imana ko ndabahaye hit cyaba influencer mu Burundi RTN come on nukuduza ikiganiro bijya ubwo burofa mu bureke muyigire iradio iteleviziyo nationale iwacu y'u Burundi ibihugu byose bifise ama flagship radios abantu bahera kuronda information y'ukuri yagwizigirwa nakine gura kwasemera kwasema vumba kwagize gute kenda muvuze BBC RFI CNN nubwo nazo yashobora ko wazihenga mugabo omwe zirakora amakuru ari recherche kandi agezweho zigakurikirana ibintu za ABC muri Australia n'ahandi come on. Okay, ikiganiro kivuga ngo ikiganiro kijanye n'ukuntu u Rwanda ari intambamye mu muryango wa EAC. Deja numva nk'ahantu hari tension nkizi kugira ngo aba professeur bagume baza kwegenyeza kotsi n'uvumenga uri mu professeur wawe. I don't know. Ibintu byagomba kuba muri diplomacy ntibyagomba kuba kuri radio television nationale du Burundi. Dantureka n'aba professeur bari ronome n'abantu bari muri CVR umutumirwe n'uwa CVR ariko kamaze n'uvya batumire kwanza kumbura imbere yo kongera hiyo. Wa mbere ni Docteur Professeur Innocent Bano. Docteur Professeur ni mwombaza nico bisigura ni grade ya professeur sinzi ngene aho bayikura sinze ko ari umuntu wese agiye mu ishura igafata ingwa sinze ko wandikisha ingwa kuri kaminuza ntibacandikisha ingwa kutera igituntu anyway professeur docteur okay umva ko akomeye cyane kabisa Innocent Bano sinzi zina ko ari izina kwari bano kwari mbano kwari sinzi zina cyo zisigura mu Kirundi niwe wa mbere arifise umuganiza wanje ni gingonde yigisha muri kaminuza y'u Burundi ndetse mu yandi makaminuza akaba yanonosoye
urumva yigisha muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza, urumva n'umuntu yaminuje kabisa janye na politike y'akarere, akaba kandi yarabaye n'imyaka itari mike ku mugabane wa Buraya. Professeur Docteur Innocent Bando ndahora bo yabaye i Burayi ku mico cyo kugiburanda cyo kukigaruka ko ubu hari umuntu yakambwira ati muri Texas mu bisanzwe abantu bari n'inkandagira bitabo bo nibaza ko yabarenganije Texas mu bantu baciye ubwenge, the great state of Texas. Bo ngeneza ko ari abantu benshi bagitwagiye i Burayi muga tukagumana kagatima k'ikirundi, hari n'undi twakuvugana ejo bundi atashobora gufata umuntu yagiye ahantu hanze ariko asogongera demokrasi, ahubwo na kimwe abandi yavuze ko umuntu agiye hanze ugasanga aracafise agatima ko guhohotera abantu, ko kunyamanzisha abantu. Muri wa muhizi tugira kuba turiko ndiko nderekana ubashaka ko mu gihugu k'idemokratique imyaka 20 ukaguma uri umurundi okor ukaguma uri mu magizare, hariho ukuntu agomba kwiga. Ariko nibaza ko benshi ndetse nk'aba professeur bagenda kuri universite akabarara muri campus bagaca akaja mu ishure gutyo akavayo akiri wa wundi atakintu kimwe cyahinduze, atagiye muri societe ngo arabe ko buramatari umupolisi umusirikare atonda nawe mu bandi, cyo ko atanamusigara ko ari mu civile, araba ukuntu abanyagihugu bashobora kuja muri manifestation bakavuga ibintu bashaka, nyuma bagataha polisi kabagiye kubacunga umutekano bana kubahohotera etc. Mbo ariko reka ngumize kuri uyu professeur Bano twumvirize ingene aja kuvuga kwishura ibibazo bamubajije. baramukije gake neza. yego muri kino kiganiro tikume kandi na Deo Ndikumana umukomiseri mu mugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe, akaba kandi yarabaye igihe kitari gito mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje gateka kazi na muntu CNDH. Maître Deo baramukije. Naramutse neza. Alors sévère ni vérité réconciliation, donc kunywanisha ukuntu kunywanisha abarundi. Ikiganiro nacumvije bihagije jewe ova muri weekend mwebwe mushaka kuja kucumviriza, mugabo uyu muntu nta bintu byo kunywanisha abi murimwo, n'umuntu nawe yene numva ari aregenyeza ari karateranya ari karatuka abantu, sinige numva ari karavuga ijambo ry'ihumure, ijambo ryo kunywanisha. Kenshi unywanisha uje hagati na hagati ufashe uruhande ugatangura kwakiza abandi, ico gihe ntabwo uri kunywanisha. Mugabo ninja gufocusinga je kuri Docteur Bano kuko ndi kwibasira ibi Dogiteri uno munsi. Uyu ni maître, okay, maître ntarashika kuba Docteur, okay? Yego muri kiganiro rero dushimikira ahanini kwinjira ryo Burundi mu miryango yo mu karere na cyane umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe kandi n'umubano ujanye na politike hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanye. Reka mperi buryo bwanje Docteur Bano kuva kugenekerezo rya mbere ukwezi kwindwi umwaka 2007 imyaka 19 irarangiye Uburundi bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Biga mubona akarusho kabaye kahe? Okay, mumvize ikibazo avuze imyaka 19 iraheze 19 hafi 20, okay? Twinjiye muri EAC kumbure imyaka 10 n'imyaka ya CNDD-FDD iri ku butegetsi kumengera mu newe cyaronka ico iyo parallelisme. Ati akarusho nakahe? Uyu n'umuntu avuze ko ari professeur yize ibintu politiki ya karere. Jewe nta politiki ya karere nize na civisme, bonalize civisme kuja muri première. Mugareka twumuze inyishu ako karusho agira tubwire ari umuntu mu professeur. Murakoze cyane kubona Burundi bwinjiye mu mugwi bavuga bati l'union fait la force mu gifaransa. Nibaza yuko ari akarusho kanini, akarusho kanini uko avuze akarusho kanini surinye akarusho kanini. Alezi Burundi bwashoboye kujamwe n'ivyo bihugu na cyane mu byerekeye ibyo no kwita zone libre d'échange, no kuvuga guhanahana ibintu urudandaza, bisigura yuko Burundi buri hamwe n'abandi mu iterambere na cyane mu byerekeye ibyo urudandaza byashoboye gushikako. Bo jena niteze ko kumbarava bivuga ko atangura kumpa figures ati Uburundi bwinjira GDP yari ngeze ngaha canke PIB ubigeze ngaha. Uburundi bwinjira to de change yari uko ibimeze kuriya. Uburundi bwija muri EAC bwashora volume inganuku ubugeze kuri volume inganuku nuku. Muri ivyo vyashora muri EAC bwashora 20% ubushora 40% kwera ayo ma accord ya libre échange etc. Todukinya ama figures ama facts dude. Uri professeur kameme, uri professeur ntabwo uri wa muntu ari mu kabari ufavuga ngo twarinjiye ukoba kuduha ama fact. Twereke ako karusho Uburundi bwaronse kuba bwinje muri EAC, pana kuvuga ibintu byo mu kirere, duha amanombre duha amashifre tuyabone. All right.
hariho n'ibindi turetse n'ivyo twavuga vyerekeye nta bintu wavuga hari ibintu tubwiye nta kintu nta figure nimwe tubwiye kaje neza yuko izo zose nariko ndavuga export import ko balance itatipinze ngo ubundi bwico bwungutse ko ifoko uzana izo nyungu pratique ubutunzi hariho n'ibindi vya politike nuko Uburundi bwashoboye kujamwe n'ibindi bihugu ibintu biraba akarere mu bya politike bakaza baravyigira hamwe ego no kuvuga yuko bakaza byigira hamwe yanko n'ibiki bigiye hamwe I don't know ikibazo gikomeye nk'akantu kiko muri Congo right iyo cyo muri Congo EAC sinzi ko cyo bacateye improve ku Burundi bwinje muri EAC muga EAC kigiyemo iravamo Burundi bujamo ari para ya EAC buvamo ari para ya EAC ubusiramo bwonyene bwumvikana na Tshisekedi nta ako karusho kurabona kariko tuko turabona nako tuko turabona evidama nako tugende ko ndabona d'ailleurs Burundi banaciye n'urubanza yuko 2015 en fait ijya manda yari illegale ntimwigeze muna kurikira mugira suite kuri yo manda donc nta murananegirije en fait ko semo yirimwo ikintu cy'inyungu kimwe novuga mwararonse biti abantu bamwe muri jya kuru n'ibiki na instance nico abarundi en principe baronka muri ivyo bintu n'abantu bakeye gusa baronka ibiti sino commune nation nimwe twavuga ngo Neva ngo atwara Union Africaine abade mu diplomate bakibazoronka akazi mugabo aparsa Burundi commune nation nta kintu kimuzona mugutsemo so n'ivya yase komburenga yawe kantu kinyungu gatoyi kama visa n'ibiki visa free mugabo au niveau macro sinumva ibintu ariko aravuga Uburundi bwungutse tw'ijyu Burundi ritakiri ijwi ryumvikanira gusa mu gihugu mugabo ryumvikanira no mu karere kuko bari kumwe bagize umuryango kandi umuryango wagutse aba ari ikintu kinini cyane nk'umu professeur umva ndiko ndumva avuze iki exactement akarusho umuntu yumvirije aba abanyagihugu bumviza RTNB ko nibaza ko RTNB sigaye yunzo n'abanyagihugu gusa nkaho bakuyemo iki exactement bakuyemo iki usubiye ko bokumbure muvuze ati professeur yavuze mugabo umuntu sesangura sinumva ikintu cy'inyungu aduhaye kiri palpable yari kuvuga c'est pas nk'akarorero u Rwanda no Burundi bari bafite nibibazo n'ubu vyaraheze kwera bose bagiye muri EAC canke yaratangwe processus de médiation etc nta kintu kiri palpable ndiko ndabona bwana professeur uri kuraduha Uburundi bwaronse muri EAC mu myaka 19 no kubareko ko ari akarusho kuko namvuze ko ari akarusho mwese mvuze ko ari akarusho urumva rero ko hari akarusho kuko namvuze ko ari akarusho urumva rero nta karusho what no kubareko ko ari akarusho kuko namvuze ko ari akarusho mwese mvuze ko ari akarusho uburusho bandanya buza uko babandanya bubaka iryo shirahamwe ryo mu karere kuko namvuze ko ari akarusho mugabo se ko ari akarusho kabaye kuko ni processus uburusho bushoboka buza ariko mufata utunote kameme ube succinct vuga ibintu bitatu ndazi ntiwobibura personnellement je neza kutobibura neza ko kameme hari uturusho duke ushobora kuvuga utobubura abantu bari gukora muri Kenya neza ko ba profita niyo agreement bo nubwo kumba batayubahiriza kumba abantu bafite passeport comme batembera ko muri region neza ko wari kuvuga kubwo mugango kuko ngo nta karusho mugango na karusho ndakunda Nije tuma professeur babagaje basuzugura ibyo nese nako bya mu professeur come on wamaze imyaka 200 ku ntebe y'ishure you should be better 200 ubuzima bwawe bwose uba ku ishuri aba professeur ntibigera bava ku ishuri ahera muri kindergarten akariza sazira ku ishuri bavuga anyway ndakunda afisa professeur kandi bakunda mugabo abantu bavuga batavuga bavuga amahopa kuri TV sidabemera ibo bafuganje commissaire Deo commissaire kuva Uburundi bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubona igihugu cyo cyarahungukiye igihugu carungutse cyane gose bimwe bidasanzwe abana bafite imvugo yo kwegeza cyane gose bimwe bidasanzwe bo cyaba cyarungutse bugafara cyane gose bimwe bidasanzwe commissaire nawe burapfuze tukadeza rugero kuko nkuko ayivuze nko vya politique Uburundi buca bugira bwagukigwa nk'ibitabo by'inzira dufate iyo ugiye nk'iburaya nk'ahandi dusiga igitabo kimwe ca EAC
hanyuma mu vyo no mu vyerekeye washaka Okay, tugume mu vya politike. Est-ce que igitabo cy'inzira burya ni politike munyihanganire? Avuze ngo mu vya politike twarongotse ko igitabo cy'inzira gishoboka. Oya igitabo cy'in passport ni politike. Ntavyo nzi ntiwombaza ntabwo ndi mu expert. Muga yavuze mu vya politike cyane ntagwe kwiyumvira ati peut-être Burundi bwarashoboye kuba démocratiser dukurikije ingene ibindi bihugu bimeze twaratabye un état de droit dukurikije ama principe ya EAC et politique pana igitabo cy'inzira passport ntabwo ari politique. Et puis passport ya EAC abantu muyifise na passport y'indundi abantu bari muyifise hariho akarusho kanini ugiye hanze kumbure muri EAC tuhavanemo bo muri EAC dufite kushobora kuyikoresha mugabo au-delà ya EAC uyijanye muri Iburayi uyijanye muri South Africa uyijanye muri Australia uyijanye muri Asia uyijanye muri America Canada passport ya EAC irafise uburemere gusumya passport y'indundi kuko après tout nta kuvuga ngo ikintu cyanditse kuri passport cyo kiri important ikiri important ni iyo passport ya EAC ishobora kugeza hehe. Nibaza yuko ni assumption yiwanje nibaza yuko atakarusho kanini odera ya EAC inyuma ya EAC naza ko passport ya EAC atace irusha passport ya kera y'indundi ko donc baguma koza ko umurundi utari mu East African niko nyana vyibaza umushaka kumbwira bari muri karere ko niba ubu murundi ashobora gutembera bigutandukanye nka visa free nka karorero kuko nico kintu passport buremere bwe byinshi kenshi bayiraba visa free passport ibihugu bikomakomeye kuva kuri Singapore Amerika, Canada, Australia bihugu byo muri Europe ufise visa yabo ufise passport yabo ufise nk'ibindi bihugu bishika 100 uje kugenda ata visa bisabwe none iyo ya EAC ndabisubiremo hari akantu yarongeye ko kuri passport y'indundi ico nico twaba komezura agomba komeza no mezura juste ngo twese dusangiye musangiye ubusa nta n'ahandi passport yashyize ko label ya East Africa muganga vuza valeur y'ikirundi ni nko kuwofata c'est pas de mine imeze n'abindi ukatukira abana warafata jeans ya fake ukashira ko akalebo kale device ugacugenda uri baramanza iguma ari ya jeans uyimesuye iraceyuka anyway reka komeze ni uzingira mu adolescent aka imigenderanire n'ibindi bihugu Burundi bwaragukiwe cyane hanyuma nikivyerekana Burundi burabanye cyane neza n'ibihugu byo muri aka karere kiretse ingorane zimwe zikunda gushika donc ndakushaka kuramujuga mu maso ngo Burundi burabanye neza cyane gose no muri kano karere cyane gose kuva ubwinye muri EAC nabaza imyaka 19 kumbona umuntu haruye yosubira muri 2000 combien ibihumbi 2000 ukuye 2026 kuyemo 19 kumbure 2007 peut-être 2007 ku bantu bazi mathématiques est-ce que umuntu afashe muri 2006 2005 OK tuvate 2005 2006 imbere yuko buja muri EAC imiganda y'Uburundi yimeze nabi gusumbya uko imeze ubu kuko urumva ko turondera akunguko Uburundi bwagize kuva mu 2006 bwinje muri EAC gushika uno musi avuze ngo Uburundi banye neza cyane kumbure birengeye ko bwari banye neza ico gihe je novuga ni fo bwana Deo Uburundi bubanye nabi cyane no Rwanda imigenderanire itari bwigere imera nabi kugeza uko bimeze ubu ico nico ndavuga ko uno musi wanashaka hanyuma Tanzania novuga ko badede kumbure nk'abatwara bumvikana CCM nk'umugambwe muga umuntu mu Tanzania afatwa nk'umu rubbish nta mu Faransa yoja muri Budagi nta mu Dagi yoja muri Holland nta mu Norway yoja muri Sweden nta mu Australia yoja muri New Zealand nta mu Canada yoja muri America et vice versa ngo afatwe nabi nk'uko abarundi bafatwa bagiye muri Tanzania none iyo migenda imeze neza cyane uvuga ni ubwo butare n'ayo madolari Neva ajya kura kwa Kisekedi niho mu imigenda nigarukira ho nyene no nta migenda imeze neza bwana Deo ivyo bintu sinzi bikuye ntabwo imeze neza gusumvya uko yari imeze imbere ko twinjira muri EAC yirondera ibindi uvuga twari kukumviriza ariko reka tubandanye tumera amate tubandanye all right ikintu cyuko imipaka hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yugaye twosigura yuko u Burundi bwinjiye neza mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ko Afrika y'ubuseruko nyine ari umuryango umwe ivyo byose biva yuko uwo muryango watanguye kubakwa batiteguye hajya kugira bubake umuryango nk'uyo wa no kwita East African Community hariho ico bakwita ama prealable no kuvuga ibitegerezo gukorwa imbere
muri akarere ibihugu byinjiyemo rero ku bibago byari byubatse mu byerekeye integration cyo bita integration regionale mu kubaka iyo miryango nyene nk'uko kandi byagiye bigenza hariho ibyo batangura gukorera ko kugira bose bagende bavyumva kumwe ivyo rero bigaca bituma muri gukurikiza yama principe fondateur iyo organisation ugasanga ibihugu bimwe bimwe ntibibikurikiza kuko ntaco no kwita ko hariho ama directive coercive ashobora gutuma icyo no kwita ibintu biteza kugende kwa kutabikurikije ushobora guhana bo ico shimira aba professeur abafite amajambo menshi aremereye akaguma yavuga akayavuga ukaguma wimva uti ndakina kantu no samamo gafite sense bo sinze politique umbanye n'icyo tumanyungu urumva guma koresha amaterme gusa mugabo turarindiye ariko turarindira ati ndashike wait ugasanga rero nta rwego rukomeye ruhari guruhana abadakurikije ibyo bintu nico gituma rero kenshi na kenshi usanga hari ibihugu muri urwo rwego evidama rurahari kumbure ntimunavyumviriza ijya cote ijya sentare yaraciye urubanza iravuga ko 2015 nkuru nziza etc bakoze CNDD bakoze amakosa ku kwihagira manda ya gatatu mugabo ntimwavyumvirije c'est-à-dire que ahubwo mwebwe mutagomba kwijira mu muryango mwebwe mujya muri East African Community nibaza ko mu ntango kumbora ikirimo Kenya Uganda na Tanzania bashobora kumvikana tambien que mal abantu babayikoloniza z'abongereza basukuntu bafite imilite bafite diplomasi bashobora kumvikana mugabo maze gushiramo abarwanyi bo mu Burundi no mu Rwanda n'induzi zitangurira nako mujya kongirimo donc sinumva gituma mujya kukondana ngo inzego ntizihari n'izihari mutazubahiriza eske mwarubahirije ubwo rubanza rwaciwe niyo sentare canke mu gushaka umuntu wibahiriza ivyo wanyu mugana mutubaza ivyo babo mu mibano yabo na bagenzi babo usanga hariho ibyo baca bigirira kubera atamategeko bazi mu muryango ashobora kubahana baca bigira ibihangange ivyo rero byo kugara imipaka urumva ni ya migenderanire batabandanije kumvikana ko novuga nk'ukuvuga ko hariho nka ico no kwita état de droit kuko muri ivyo bihugu usanga nk'ubu muwagwa gusabye ati uyakoze icyaha ngaha mu Burundi muturungikire kugira tumuhane muri kwa kumvikana hagati y'ibihugu kwago ico no kwita ya coopération hagati y'ibihugu ikindi gihugu ati ntitugumugo urumva état de droit niho uhera état de droit igihugu kitagimo état de droit nta muntu nta kindi gihugu kimo état de droit dushobora gutanga umuntu mu gihugu kitarimo état de droit ngo baje kumubamba. Okay, mu Burundi extradition treaty nishoboka ishoboka kumba n'igihugu nka Tanzania n'ikindi gihugu kitamo état de droit nka c'est pas na North Korea mugabo igihugu cyose kirimo ubucamanza ntushobora kurika hano kidatemo ubucamanza ibihugu byose bashoboye gushiraho treaty extradition treaty n'ubu kandi batanzubahiriza ni ibihugu bavuga bati umuntu ari muri Angleterre umuntu ari muri Amerika umuntu muri Australia ivyo bihugu bitatu turafise ikintu dusange mu bintu cyo gucimanza ivyaha ikintu cica muri Amerika presque nico kinica muri Canada presque nica muri Australia presque turashobora kweshanja kubera dufise ruwa iri interchangeable mugabo ahantu kuvuga kuri television ti Neva uno munsi yavuze nabi ari icaha aho hantu ntushaka kuharungika umuntu utari umusovage ngo baje kumwica kandi usubiye gusa no kuvuga ngo ni icaha n'ibihano igihugu mwakuyeho igihano cyo gupfa mugabo abantu bigwarapfa so don't worry about it nta muntu azobaha abantu niba mushaka abantu babaha abantu nabo baba ariko kandi n'ibihugu bindi bifise za SADC bishobora kuba bifise extradition treaty mugabo ntabwo bazobahiriza ntuzeye Kabila afise ubanza yaciwe mugabo yide ya mbere muri South Africa kuvuga ati bon South Africa mwavya nk'amabikunda byo n'igihugu cyubahiriza amategeko bace muri apartheid bavayo bavanyemo amategeko ari solide yo kubahiriza agatakazi na muntu nibashobora kuha umuntu Tshisekedi ngo aje kumubamba Kinshasa nibishoboka bien que ugiye kuraba usanga iyo extradition treaty iyari muri ma communauté muri Centrafrique ziza ECOWAS muri West Africa basho kwafise amasezerano mugabo kandi bagize umuryango na ma communauté régionale ariko nikibuza yuko umuntu akwitwa kudeta ngaha akaja mu kindi gihugu uhushijwe kudeta akaja mu kindi gihugu bakaguma bahana bakomunikana imbibe zuguruye kumbara gashobora no gushamiranira mu majambo muri kidiplomasi muga kugwa imbibe nubuja abarundi babadede bakoze bonyene tutigiye twumva mu bindi bihugu no mu gihe ibyo bihugu babishamiraniye ico gikomera cyo kwashika ni wabijustifia mu nyuma bako muri ya volley coopération ibi harimo agahazi ninaco gituma rero ni ma frontiere baca bayugara cyo ugasanga umuntu akoze icaha yagikoze nko mu Rwanda
bigashika kaza nko ngaha u Rwanda rukamusahura umubu ugasanga hatakujamwo ibibazo vya politike. Urumva rero nibaza yuko icambere cyatezwe gukurikizwa nuko ubutungane bwatezwe gukora. Voilà, ubutungane bukora, voilà. Ubutungane mu Burundi ntibukora. Ubutungane mu Burundi ntibukora, cyo ituma niya mitahe 30 n'ingahe mwasohoye nta gihugu na kimwe byaba byo muri Afrika, byaba muri Europe, navuze ko ashoka n'abari muri Australia, nta gihugu na kimwe gishobora kumuha uwo muntu, okay? Babajya dede bose bigo bari bamura zambonara kure, mumenye neza ko Uburundi bwasohoye umutahe mandat d'arrêt international busohora ku Barundi bariko bagiriza ivyo vyaha muvuga ngo ni vyaha vy'agacamutwe. Abo bo mu Kongo bavuga ati Uburundi ni rubbish, nta muntu tuzobaha nibagende bimene imitwe. Kubera iki igihugu nta mategeko ahari, nta butungane buhari, niyo mpamvu Uburundi badashobora na gatoyi kugira extradition treaty n'ikindi gihugu ngo bacemerere ari gihugu kirimo amategeko. Bakareka inkozi y'ikibi yose ahiri hose yakoze ikosa ngaha mu iki gihugu canke kiriya bakagishikiriza ubutungane mu icyo gihugu. Mugabo rero nabo bashikiriza ubutungane mu icyo gihugu nubwo ubutungane bugakora kugira bwerekana yuko ari ubutungane nyakuri, ntihajemwe ivya politike. C'est ça, nico kibazo donc. Muri est-ce que wo garantisa abo bantu leta ikirabasaba bari mu Rwanda bashobora kuba hana bari mu bigeze n'igituma ndaje gusa mu bigina mugo muja kukumbiza musegayo, uwo bagarantisa ko baje mu Burundi bocibwa urubanza hatagiyemo politike? Iyo garanti hari ntayo. So nibaza kuri urubanza ruri kuragwicira nta kuntu worongika abantu mu Burundi kuko ntiboronka ubutungane. Ivyo byo kugara imipaka ni kwa kudadaza, aho nk'u Burundi bwasaba ko u Rwanda rutanga abakoze ibara mu 2015. Okay, abakoze ibara niho rero cyubona mu professeur wa fake 2015 nta barajyaguye. Okay, mu Burundi murakunze kuvuga itariki y'igihumbi kimwe amajana 1922 abadere kwanza mushimbere cyane mu yica nk'iturufu. Muga mu myaka 20 ningahe mumaze ku butegetsi nta rubanza narumwe ndigera mu mwaciye go umuntu yishe undi 72. Sinumva bwe n'igituma mu yigo muravuze iparara kandi ntiyagira numva nari mu maciye urubanza cyangwa marengukishije umuntu. Uburundi muravuga igihumbi kimwe amajana 1988 kiyagiye abantu barakoze ibara bacabaja mu Rwanda. Mugabo ntitwe twumva imipaka y'u Rwanda n'u Burundi yugawe. I Burundi haraguye ibara 94 gushika 2000 na kangahe, abasende baratera bavuye muri Kongo bagatera bavuye muri Tanzania bagakora ibara. Mugabo ico gihe ntitugera twumva umupaka w'i Tanzania wugaye n'umupaka w'u Burundi cyangwa umupaka wa Kongo. So ivyo rero vyuvuga ngo uri kura justifia ngo bagomba kugara ngo Rwanda duhaye abantu ngo bana bariya. Iyo ni ibintu novuga vyo mu professeur wa fake, nico no professeur wa fake. Imbibe ntizigomba kugurwa ako mu gihe aba opoza bose Burundi baheze. Ivyo ntibizoshoboka, nta gihe na kimwe utazoronka mu opoza w'u Burundi wanashaka ko nta gihugu kitafise mu opoza. Mu bindi bihugu sabapoza bagomba mu gihugu kubera badatwagwa n'ibinyamaswa. Mugabo usironda ko mutwagwa n'ibinyamaswa hazoba abantu batabishima mu birutse ko abundi afashe bazogenda bagiye bazoja mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo ho habegereye. So ivyo rero ubivaneho abadede bugaye ko barafise ubwoba. Okay, abadede je navuga ko ari nka wa mwana w'ubwoba ashobora kureka gusohoka mu nzu ngo abana baba banye bo mukubita. N'ubwoba kuguma batataho Rwanda ruduterwa ni ba muhungu babantu ngo kandi kugwana ngo dukora ko ngo turabamesa ngo nibadukora ko ngo tujya dukaravye. Bijye ni vya bindi vy'umwana w'ubwoba ubugabo bugufi batwebwe dukura. Warabira umuntu agira gukubita umuhungu akomeye ukavuga ugatinya kumukora ko ngo kandi mutamunguye ko ndamupika ngo hano ngo mutatubangwana ngo je umuntu ngo ndamumara ndamurangiza ugago mutarariza nk'akaciwawa kubera uzi yuko atanga ubufise. Ariko cyane ubwoba kwiyugarana kwikara mu cumba ntiwizeye security zawe ku mupaka. Mu Rwanda wanashaka intera hamwe nazo nza ko tumaze gutera katari gake haba ku mupaka wo muri Kongo no ku mupaka mu nageze kuma kwagize inclusion ntibigeze vuga umupaka bazati come here dusangana tubonane. Bagaza yayigeze kugenda mu Rwanda ngo abaparpetu baragira manifestation aca tumakino Mavyarimana atoba parpetu bene wanyu bawe umunsi warutse ngo badutere nanjye mfise abantu ngahanzo baranka bagutere kandi twese duhahombera. Un jour je vais à Kigali et les parpetu manifestent contre moi dans la salle.
ati umunsi umwe nari Kigali hanyuma aba paripehutu baza kugira imyigaragambyo muri sare mu ngoro aho bari bakoraniye vyumvikana yuko yarazi ko ari paripehutu yarazi ko paripehutu iri mu Rwanda kandi paripehutu ntabwo yari muri ambassade y'u Burundi mu Rwanda iserukira u Rwanda u Burundi buvugira neza barabagwanyi biteguye kuzotera abagaza mugabo nako bivuga nyene ari pose tuja kumugene ya solve ico kibazo mugabo umva yuko nkuko nawe ndabivuga iyo tension canke abansi b'u Burundi wanashaka bamye bakindara mu Rwanda mugabo uraja kumva yuko imbibe zitugaye ahubwo yarondeye diplomatiquement ingene akemura ico kibazo. Il me trouve à Muyinga, il vient me voir à Muyinga, je lui dis, il faut pas jouer avec le fait. Je sais que le paripehutu est là. Je sais que les services de renseignement rwandais le savaient. Je sais qu'ils ont organisé ça. Je vais vous mettre en garde. Si vous continuez avec ça, vous savez qu'il y a une communauté rwandaise qui est solide, qui vous a attaqué 2 fois. Si vous le faites, je vais les armer. Et puis après, on verra qui gagnera parce que nous allons tous perdre. C'est ça l'exemple de la diplomatie. Une diplomatie ouverte. Donc muri make yamutumye ko umuministre w'umufaransa umenga yarashinzwe ibintu vya gisirikare hanyuma aravuga ati je vous mets en garde ndazi ko ivyo bintu mwabikoze mubizi service z'abanyarwanda barabizi nta kuntu bari kuza hano atamuntu abizi ati rero ndabashize en garde ndabamenyesha namwe hano harimo amakomunite y'abatutsi ndabibutse ko ico gihe harimo abatutsi bahunze u Rwanda muri 1959 gihaba ico kabanda y'ise revolution benshi bari mu hariho inkombe muri za cankuzo hano bita mishiha kumbure mu mpenyuza mu mbwiriza nanjye kuri mugabo nk'ivyo mishiha gishiha ibintu nk'ivyo hanyuma ngo bamaze no gutera kabiri ntabyo narinzi par ailleurs bon nabaye ko kuri interview bagaza gusa numva yuko we yacivuga ati ubigenjeje uko natwe turakuzira ndabarekura nabo baza kugutera urumva ndabaruma no kuvuga ko yihagaze ko ntabwo agiye gutababiza atabaza kandi ariko kandi ona ko bivuga umenga ni blague umenga ni joke bon dans tous les cas umva ko batinze barumvikana iba diplomatie ni chose diplomatie ouverte ni ultimatum mugabo yari hagaze ko ntabwo yaje ngo umupaka ndawuga ngo paripe ntazoze kudutera right izo za paripehutu imigambwe yose za CNDD-FDD ziformira mu zatera umwe au commencement zivuye mu bihugu vyo hanze mugabo abatwara Burundi kubera biyari biza ati impezo zozicungera nibigeze bugara imipaka ngo turga mupaka wa Tanzania turga mupaka wa Zaire turga mupaka w'u Rwanda kandi bari bazi ko abo bansi b'u Burundi bari muri ivyo bihugu bariko bitegura mu bihugu ngoje terme mwego nyine mukoresha wanashaka abansi bihugu nyaka Burundi none mu Rwanda hariyo bangahe hari arme iri mu Rwanda mu vy'ukuri tuvugisha ukuri hariho un groupe arme iriko yopera mu Rwanda ntayo mugabo gerazi ko CNDD-FDD zopera muri Maki muri Tanzania no muri Congo hari ni nk'abantu hari n'abantu bangahe mu vy'ukuri bari mu Rwanda bondi cyane n'ubwoba u Burundi donc kumva u Burundi bufise ubwoba abadafise ubwoba bitengo nibihangange kugeza aho biyugarana none kandababaze umunsi gwase yovumbuka ati bo ndaje ndasubiye muri Maki aja muri Tanzania muzoja mugana umupaka w'i Tanzania ya hanyuma nza bampema umunsi umwe nazogira igitero mu Cibitoke ati naje inguvu nazironse muzoca mugana umupaka wo muri Congo muyikaranye n'ahantu mukanguna come on nawe ndumva rero muzogerera kuko pretty soon nagwasa mugumye mudogoya abantu bashoboye gusubira muri Tanzania mu kugwana inzabame namuze ko nuba ngo aracana active yo ntimwobimbaza mugo niba muzo ahanose mumvise umuntu abagwanya muzoca mugana impaka muzoja munyene mwishira mu kinogo nk'ifuku nkuko nyene mwamaze kuba so bwana professeur ndakugaye wakagabo ndakugaye kumva uja kwirade ukavuga yuko umupaka ukuye kugagwa kubera harimo umuntu umwe babiri batatu muri ko mararondera encore imva ngo bakoze bara dude mu Burundi harabaye bara sinumve ejo sinzi umuntu akavuga ngo abantu bapfuye bugenda c'est trop men c'est trop bajya abantu kuva ku munsi biteye ubwoba abanyeshuri buta c'est pas hamuzaro kuko navuze ko hapfa abantu benshi cyane gatumba abantu bavuye abanyamurenge kuvuga ngo 2015 ngo bashyize bakoze bara ngo none ngo umupaka uce wugagwa nko kumenga Burundi rya mbere bugiye mu ntambara katari ntambara yabaye wanashaka alors que mu gihe cy'intambara imipaka yari open yuguruye no abadede mufise ubwoba muri ko muyugarana nk'ifuku evidama kubera mutinya yuko umugure na gatoyi n'akantu gatoyi baca bapiga umuntu afise confidence ku mupaka wiwe amupaka wiwe arawugurura
umugabo afise confidence ntiyugana mu nzu ngo abanyazo bamukubita arasohoka. Ikindi kandi umugabo w'intungane ntabwo kandi yugarana kuko abazi yuko nta banza ari karakeya. Mugabo mu gihe muzi ko abadede muri ko muriba muri ko murica muguma mwikanga baraje baraza nyene baraza kuko muri ko mukora amafuti muriko mukora amafuti kugira ngo wikeka amabenga no wayagwaye. Iyo mwamara ubutegetsi bw'intungane nta bintu byo kwigana biba birimwo, nta bintu byo kwikeka amabenga biba birimwo, nta bintu byo kwigwa muri ko mugira umusako mu gihugu randa muri menga mwatewe kubera iki muzi yuko ibi muri ko murakora abantu batabinezererwa. So mukeneye ko imipaka y'ugurugwa mbere nimwe mu yugurura hanyuma mugacunga imbibe nkuko ibindi bihugu byose bicunze imbibe. Nta bihugu vyinshi barimo intambara abantu benshi yabana za South Africa wasanga mu liberation zabo ziri mu bihugu vya Mozambique za Zimbabwe. Abazimbabwe niko kuko nyene bitrena muri Mozambique bajya ba Robert Mugabe na ba Joshua Nkomo etc. Ibihugu vyinshi kuri frontiere haba hari ibibazo, hari ikibazo hagati ya Somalia na Tanzania na Kenya, haraba atake menshi mukandi bwa mvuga umupaka wugaye hagati ya Somalia na Ethiopia. Muri West Africa niko kuko haraba incursion menshi y'abantu bava mu materitware bajya mu yandi konona mugabo imipaka iguma yuguriye pour coopération for goodness sake. Hanyuma igisirikare kigacunga imbibe z'igihugu ntibaca muyugaranya ivuko. Come on. Ariko nashaka mvuge uno muprofesseur ko ateye isoni kumva ariko arajustifia ibintu nk'ibi ntashiremo perspective na ntoyi. U Rwanda rukabandanya gwanga none Burundi wumva buca bugenda gutoca kuba burije kugara iyo mipaka mugabo naho umva Burundi buri oblige kugara imipaka. Ibi bivuye ku muntu w'umuprofesseur yaminuje mu bintu vya geopolitique kumva rero bavuze politique akaringira abantu bavuze geopolitique acasanga bishitse umuntu agashaka kwita coup d'etat akayirata akacaja mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu ko imipaka ica yugagwa maka uwo muntu bamurungitse. Ivyo bintu bavyumvise he ko tuzi ko nabivuze mu bihugu byose bitari stable usanga igihugu voisin aco kibamo ubuhungiro bw'abantu badashoboye kuba muri ico kindi gihugu. Bamwe bashaka kuba bafise ibintu bagizwe n'iyo leta ko bien sûr ni politique barayagirizwa mukaba imipaka ntigera yugarwa. Harabaho communication politique, harabaho za diplomatie mugabo byose imipaka yuguruye gusa akaba controle ku mupaka. Mugabo badede nimuyizeye nimufise confidence yuko mushaka control umupaka n'abantu mufise ubwoba nk'ubw'ifuku nyene muca mwinyegeza cyangwa bw'imbiba muca mwinyegeza aho mu gakari reka turindire gwasa aje muri shamba nzabampe matangure muce mwigana gose Burundi bube akantu kaka island nka North Korea. I don't know. Ariko professeur ndakugaye najo zongaye tuzosubira. Bye bye.